Nimba uyu munsi havuga ubukene bw'igitoro, isukari, ibinyobwa vya Brarudi, isima n'ibindi, imwe mu mvo nyamukuru ni ikena ry'amafaranga mvamakungu. Benshi bakunze kuyita amafaranga y'agaciro. Ivyo si twe tubivuze, tubisanga mu bishikirizwa n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, kenshi iyo bariko barishura abashinga amateka n'abakenguza amateka ku bijanye n'ikena ry'ivyo vyankenerwa. Mbega none umuti wobuwuhe kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Mwiriwe neza, ni Davi, nizere ko mumeze neza. Ibiciro bishingwa ni banki nkuru y'igihugu BRB bererekana uko ifaranga ry'agaciro riba ririko riravunjwa ku munsi. Ivyo rero biba bitandukanye n'ivyo abavunjayi baba bariko barakorerako. Ry'idorari canke ifaranga ry'abanyaburaya uno munsi avunjwa amafaranga arenga ibihumbi 6 y'amarundi ku isoko yo mu Kinywabi. Dufatiye ku giciro cy'ibanki nkuru cejo kuwa 15 mu Kakaro, idorari rivunjwa amarundi ibihumbi 2910. Ifaranga ry'abanyaburaya naryo rikavunjwa amarundi ibihumbi 3170. Ivyo bica bituma abakenera ayo mafaranga y'agaciro kugira baje kuzana ibintu hanze, kwiga, kwivuza, gutembera n'ibindi bayaronka ku giciro kinini. Kubwa Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ikena ry'ayo mafaranga ngo nta kindi rivako uretse ko abahora bayatanga batakiyatanga. Umukuru w'igihugu mu majambo yiwe yavuga ngo ayo mafaranga yaboneka turinze gusega. Ubu rero uwayaduha ntayakiduha, yaraducukije, ni mumushimire. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe yiyemeje gutumirira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo parsem, avuga ko leta ikwiye gufata ingingo zidasanzwe kugira amafaranga y'agaciro aboneke. Avuga ko ubu usanga mu kigega ca leta hari amadevise atarenga miliyoni 150 z'amadolari gusa. Ayo nayo ngo ni make cyane. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo ikena ry'amafaranga y'agaciro gibonekeza muri kino gihe nta kindi rivako turetse ko Burundi butagifise ibidandazwa bifadika bushora hanze. Avuga ko mu myaka iheze Burundi bwashorera hanze icayi n'ikawa ku rugero rushimishije. Ngo muri kino gihe nk'ikawa yashorerwa hanze yakorotse gushika ku ca kabiri cayo. Ikindi naco ngo nukubona Burundi butadandaza ubutare mu makungu. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu mu kwa kane 2023 yavuze ko yatangajwe no kubona ko mu gice c'amafaranga yinjiye mu gihugu kubera urudandazwa rw'ubutare n'agataka handitse y'ubusa. Rufyiri asigura kandi ko iyindi mvu ihagaze ku migenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Ngo amafaranga y'imigambi Burundi bwaronswa n'abanyamahanga bwa mbere yaharugwa mu mamiliyoni 400 y'amanyaburaya. Ubu ngo mu kwezi kwa kane 2023 ntiyashika miliyoni 200. Rufyiri ati leta itegerezwa kwiga umukenyuro wo gukoresha neza no gukingira amafaranga mvamakungu ibifise. Nayo kuvyo kudandaza ubutare n'agataka, leta itegerezwa gusuzuma uko urwo rudandazwa gukogwa n'abantu n'amashira hamwe bizewe, atari abakomisiyonere n'ababeshi bironderera inyungu zabo. Rufyiri agatumirira leta kandi gushiraho uburyo bwiza bwo kugira urudandazwa bakurikije uburyo bita doing business mu Burundi. Atari ivyo ngo nta banyamahanga bazozana amafaranga yabo mu gihugu. Umuhinga mu vy'ubutunzi François Xavier Mureha we avuga ko umuti wihuta leta y'u Burundi yokoresha kugira amafaranga y'agaciro aboneke yoba kwitura abafasha Burundi ngo boheza bagaterera amafaranga y'agaciro mu kigega igihugu gikoresha buri mwaka. Ikindi cokogwa ku bw'uwo muhinga ko bagutsimbataza no guteza imbere ibisata birimwe bishogwa hanze. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Ibiciro vy'impapuro zironderwa mu bushikiranganji bw'ubutungane zaradugijwe. Kuva ubu kuguruza urubanza vyavuye ku mafaranga ibihumbi 10 bija ku bihumbi 200. Guhinduza izina umuntu yahora yitwa kugira yitwa iryo yifuza vyagwijijwe incuro zitanu, biva ku mafaranga ibihumbi 10 bija ku bihumbi 50. Convocation ubizorihwa ibihumbi 5. Co kimwe n'icegeranyo cyo kumenyesha ibintu umuntu aba yatakaje.
Guhinduza ubwene gihugu vyagwijwe incuro 100, vyavuye ku bihumbi 50 bija ku miliyoni 5. Kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi bizotwara amafaranga ibihumbi 400, vyahora ku bihumbi 200 kubava mu bihugu vyo muri EAC na Komesa. Abava mu bindi bihugu vya Afrika bazotanga amafaranga miliyoni 2, vyahora ku bihumbi 500. Abava mu bihugu vyo ku yindi migabane bariha amafaranga miliyoni 5, vyahora ku miliyoni ibihumbi 500. Ahandi hadugijwe ibiciro ni muri ADB yahoze yitwa API. Kwandikisha umugambi uzokogwa n'ishira hamwe personne morale vyavuye ku mafaranga ibihumbi 40 bija ku mafaranga ibihumbi 200. Bisigura ko vyadugijwe incuro 5. Kwandikisha umugambi uzoshigwa mu ngiro n'umuntu ku giti ciwe vyavuye ku mafaranga ibihumbi 30 bija ku mafaranga ibihumbi 100. Guhinduza ibijanye n'igitabo ndangamudandaza registre de commerce ni ibihumbi 50. Bishitse ugatakaza ico gitabo kuronswa ikindi duplicata ni ibihumbi 15. Paul Kagame yaserukira umugambwe FPR yarayasubiye gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo. Mu biharuro vy'imfata kibanza vyari bimaze gushigwa habona, Paul Kagame yari afise amajwi 99 n'ibice 15 kwijana. Vyatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Rwanda. Paul Kagame amaze imyaka 24 arongoye u Rwanda, akaba yatorewe ikindi kiringo kigira 4. Dr Frank Habineza yamukurikiye afise amajwi ubusa n'ibice 53 kwijana, mu gihe Philippe Mpayimana yaronse ubusa n'ibice 32 kwijana. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.